tugira amahoro n'iterambere mu gihugu. Ubwa mbere twabangira tubanze tubashimire kuri kukuntu mwashoboye kwitaba kino kiganiro twashatse gutunganya ku bijanye n'ibwirizwa rigenga amafaranga Reta izokoresha mu mwaka uyu turimwo 2025 ushira 2026. Twagitunganije rero kugira duhamagara amenyesha makuru n'abandi bantu bashobora kugira ico baterera kugira tubiganire ko no mu ntumbero yo gushikana n'ijwi kure kugira abamwe n'abandi muafata ingingo baze barumva ivyiyumviro bitandukanye kumbere bishobora guterera mu ntumbero yuko igihugu cacu coshobora gutera imbere kikava mu kaga k'ubutunzi kirimwo. Turasere kubashimira kubona mwatwitavye. Ntiriwe rero ndarandira nagira ngire ko nca ku mayange ku bintu bimwe by'intumbero bijanye n'iri bwirizwa nyene bw'integuro y'amafaranga Reta izokoresha mu 2025 mu 2026. Ubwa mbere twasura tukibukanya yuko mu bisanzwe amafaranga Reta ikoresha ku mwaka ariyo budget. Mu gifaransa bavuga c'est un acte économique le plus important dans la vie du pays. Mu bisanzwe mu buzima bw'igihugu nuko kumbura abantu dakunda kubimenya iri bwirizwa rigenga amafaranga Reta ikoresha ku mwaka nico gikorwa ca mbere kijaye mu vy'ubutunzi kibaho kandi gihambaye mu buzima bw'igihugu. Niyo ntango yo kumenya iterambere mu gihugu ingene rishobora kugenda canke gusubira inyuma ingene bishobora kugenda kuko byose biringaniye muri iryo bwirizwa. Umunyagihugu rero asanzwe arashobora kwibaza ati mbega kwereke tuba tubona amabije yatogwa bije zikuba zitogwa mugo ubuzima ntibuhinduke. Ni kibazo ati ingwane tuba tuzibona mbwa mwaka uheze bije yari yatowe mu mwaka waheruka bije yari yatowe no mwaka iratowe none zimaze iki? Uri umunyagihugu asanga ashaka tuti zimaze iki? Ikindi abantu bibaza tuti none ko twe turiko tutozwa amakori ico bita fardo fiscale ugatozwa amakori agasakisaki ati mbega tubona duga amatagisi ati mbega none twebwe muri kimwe bita service publique ya mabarabara wa muyaga nkuba ya magara y'abantu ya ndero kwishuri amashuri ngene yubakwa niki bimeze gute? Atomya ko tubona kwiyunguruza ibyo by'igitoro cyane n'ibindi bimeze ati nibiki? Biraza rero ukabira ati none iryo kori dutanga ku vy'ukuri rifisa kahe kamaro? Ni kibazo rero mbere n'abaturongoye bashobora guca bagenda bakibaza. Hanyuma ikindi bashobora kubaza ati mbega gukora mu muco wa transparence budgetaire, mbega gukora mu muco biragaragara, mbega amaraporo y'ingene Reta ikoresha amafaranga biragaragara araboneka. Uri kuraraba nko ku mwaka urabona neza yuko amaraporo ku umunani agenewe gusohoka kugira bavuge ko bije iri kirakorerwa mu muco aha mu Burundi hasohoka ke cyane ni nka 3 ku 8 tubiravye. Urumva biracari kure nk'ukwezi ibijanye no gusohora raporo umuntu kugira bengera amafaranga ariko arakora. Ikindi gihamba abantu baca bibanza kuraba mu kugira analyse d'ibije baca barabati mbega none ibije ije ubutunzi bumeze gute? Ico bita contexte économique. Contexte économique rero ngira tubivuga ku ncamake canke haruro ariko ni ibintu umurundi wese ari karabamwo uno munsi. Duhereye nko ku bintu bijanye n'ibiciro ngira ntitwirirwa turabisubiramwo iduga ry'ibiciro riri muri iki gihugu cy'u Burundi ko risigaye mbere riteye akoba n'amakenga. Muri raporo ya BRB
batwereka ko inflation yari igeze ku 40% mu kwezi kwa gatandatu, inflation do 40%. Iyo rero yigezaho mu bisanzwe mu bindi bihugu ni arerti yaramaze kuko imaze kurenga 10% honyene kaba kamaze kuba. Aho rero haba hajemwo ico bita pauperisation, bimwe bita ubukene, igabanuka ry'ubushobozi bwo kugura. Kandi rero ryambaye mu Burundi nuko uko inflation yose bayerekana, ibiciro by'ibiribwa nivyo bizi bwa mbere mu gutuma iryo duga ry'ibiciro riba. Amahera y'amadovize ari mu bubiko bw'ibanki nkuru y'igihugu aguma ari ntica nikize kwezi. Kandi rero nikibaje niyo yiyongereye ntubona icahindutse. Nubwo nk'ejo bundi twari mu nama mu cyo bita conference ariko igirishwa na wa muhinga mpuzamakungu dore wose Ndikumana. Uwo muhinga ico gihe hari abashoboye gushikiriza amajambo bakerekana bati muri expose y'umushikiranganje gatete bavuga ngo reserve de change ngo uravye ngo mu kwezi kwa gatatu ngo gushika mu kwezi kwa gatandatu ngo zariyongereye. Nuko ko ziyongereye ngo zariyongereye ngo twari ngo kumengo kundwi zibiri zitatu ngo mgango ngo kwezi kwashitse ukwezi kwarenze. Okay, nkico kivuze mugabo ikera ry'ibitora ahubwo rigaca rigwiza na kabiri, baca bakubaza ati none aya madovize yongereye yagiye ari he? Ikibazo kiri ngaho. Utubwire ngo byari kundwi zibiri mugabo n'ivyahuha bihuhuke. Turacafise ikibazo ivy'ibitoro ngira ntawe kwirwa arabivuga. Ibobwa abantu bihereza ibi vy'isukari, ibijanye na infrastructure, amatara, amabarabara, ibya internet. Ahari naho tukira tuvuga tuti nyimba bavuga ati baraje kanaka yabonetse yijiji munembwe canke n'ikindi irifo kwaca haba akarusho kandi kagaragara mu bintu by'umuyaga nkuba. Amabarabara domaine kugwiza umwimbo bakavuga yuko uravye ubu ni 3 de croissance ni 3%, gatatu kwijana. Mugabo ugiye ukaraba ngo ngujya mbona kazozije mu ngiro ngo tuzashikanye 15% y'ukugwiza umwimbo kenze % de croissance ntibishoboka. Amadeni yongera ku rugero rudasanzwe nga 50% y'umwimbo kandi aja mu buzima bwa misi yose. Uravye amashira hamwe nkaya za Brarudi ngora nari mu za Susumo canke nawo natere ucubona ko hariho ikibazo. Iyo uravye rero muri budget y'uyu mwaka ukavuga ati mbega iyi budget y'uyu mwaka ubushikiranganje bwuyongereye bwongereje amafaranga menshi cyane n'ubuhi kandi ubona ko bigaragara. Kandi uravye muri rusangi amafaranga leta yakoresheje mu mwaka uheze muri rusangi yitwa ko yiyongera ko k'imiliyaridi $200 amahera tozwa no mu mahera yo muri dépense ni nkayo nyene ni hafi miliyaridi $200. No kuvuga yuko mu bisanzwe bisa nuko ata urbanation yabaye igaragara mu bintu bijanye n'amarose dushaka n'amadepense naho yoba ihari. Ariko bwiye kuraba indani ukaraba institution zaronse amahera menshi nko kuri pourcentage usanga ifite amahera menshi bubanza kubushikiranganje bw'ika ca leta ufise imiliyaridi irenga 1700 miliyari mugabo gacu usanga muri ayo 60% nayo kuriha amadeni ni remboursement de la dette, ni prévision ya remboursement de la dette. Urumva ho si migambi ubushikiranganje bwa leta minini ni prévision de remboursement dette gusubiza amadeni. Ikintu ubundi bushikiranganje tubona bwiyongereye cyane amahera ku byo budasanzwe n'ubushikiranganje bwo kwivuna umwanzi, kwivuna abanzi ku mutekano. Urumva n'ubundi hamwe bavuga bati
amahoro yabonetse, dividende de la paix, kubera les dépenses militaires zirazigabanuka. Ico urabona ko twe taragishikira, kuko aya mafaranga yongera hafi miliyaridi amajana 2 ku bushikiranganje abayofashije mu bindi bikorwa by'iterambere bidasanzwe. Hanyuma na budget yo mu biro by'umukuru w'igihugu presidence niyo tubona yongereye cyane. Urumva ucubona yuko ibintu byo kugwiza umwimbu ahanini cyane, urabona yuko bitaba byashizwe imbere uravye intumbero y'ibwirizwa ry'amafaranga leta izokoresha. Hanyuma ugiye ku marosete rero igihambaye tubona n'iriduga ry'amataxi, amarodovance administrative, amatagisi kuraka. Ibyo rero bica bituma abantu bakwa amataxi kandi bakwa kuco bita ekonomi formelle ntoyi. Ejo mu biganiro bigize imisi bitangwa berekana yuko burya mu Burundi abakontribuable bumengo niwo turi ibihumbi nka 10 baraharugwa abantu bashobora gutaba batanga amakori. Nukuba yuko niyo yongereye bagwa bakafyonda hahandi ni ibintu bikunda kuboneka niyo usanzire cyakora ku buryo bushaje, usangira kiraja no mu bafonctionnaire, abarimu, kotiza subira ongereza. Urumva l'assiette fiscale kwiyongera nico kiri kibazo. Ivyo rero bica bituma amahera wifuza gutoza ngo n'amataxi ucusanga utayatoje, ugasanga uravye nko muri revision budgetaire y'umwaka uheze vyarabonetse yuko haraho amafaranga yabari biteze gutoza atatojwe menshi, kandi bakacabwira tuti kubera amadovize yabuze importation zaragabanutse, kubera situation turimwo yizi nzoga zirabura za baradushaje n'ibidama commerce cyangwa imicingene biduga, urudandazwa ruca rugabanuka. Byumvikana ko urudandazwa rugabanutse rero ya mahera wifuza gutoza ntubukiyatoza. Ni ngavuga mu Faransa ngo le haut tire toto, bigaca bijana namwe bita exoneration uburusho butangwa budaharuwe, amategeko usanga adatomoye, ugasanga inzego zibutanga ni nyinshi. Obe irashaka gutanga, mu bushikiranganje arashaka gutanga, muri za debe arashaka gutanga, umushikiranganje weka ca leta afise uburenganzira bwo gutanga, cyo bita pouvoir discrétionnaire. Ugasanga ibyo birabangamira ingingo ziba zafashwe. Amategeko yanditse uku, umushikiranganje ashobora kubicisha yo ngo urgence, ugasanga ni kibazo. Ya cadre legal yo kukontrola, kugira étude ngurabe ko habaye akarusho, dusanga ari ibi akaminze y'ingoma bigacaro bizana kimwe twita recours aux avances de la banque centrale. Ivyo rero ni ibintu biriko birasivya ubutunzi bw'igihugu. Tumaze kubigaruka ko kenshi, tugira n'Imana n'ujya muhinga Leonce de Kumana yarabigarutseko, avuga ati ibi bintu byuko amafaranga leta ikoresha babona ko koroha, ugenda ukaka amahera muri BRB ugashira muri circulation, ugasanga leta n'abantu bariko baho au-dessus de leur moyen, cyo bita création monétaire gutya tacifatiyeko, biriko byica igihugu. Ni nk'umuntu yofata amahera mashasha akayakora akadistribuwa abantu kugira abahumuriza ati we ntiwahembwe, ari illusion monétaire. Ivyo rero en économie l'illusion monétaire ni ikintu kibi cyane, bibonekera rero muco bita masse monétaire ahigeze uno musi iraduga cyane. Ni inflation dufise en grande partie ni inflation monétaire, bose baramaze kuvyerekana. Aho hantu rero kwikubita gashi umuhinga Rose Ndikumana professeur yarabivuze, twama twabigarutseko. Aho ubutunzi ariko buragenda, aho ubona ko avance udasubiza wakamwe banki nkuru y'igihugu, ukabona ko ari bwo butunzi buriko buriyongera, amasubvention ugatanga, ibintu ugatanga, amahera udakontrola ugatanga, mugabo bitavuye kugwiza umwimbu canke ngo abataxi canke kubiki, kiba kiko kiraba ikibazo. Ivyo rero bigaca bifatana na kimwe bita insécurité fiscale, ibi imprévisibilité y'amategeko. Hariho umuhinga kumure wundi hava bigarukako mukanya bijanye n'ibyo gutanga amakori, ingene bisanga bifise ibibazo, bigaca bituma rero yabuze bagira iyo roku. Ico kintu
duse gutera kama abategetsi jewe ndagise yuko ndazi nk'umuhinga mu by'ubutunzi ndabikurikiranira hafi no mwishira tubikurikiranira hafi n'uburozi ku gihugu. Hanyuma rero ibindi ikibazo shaki haza ni cha financement yaba bayer d'offre nayo nyene teri gabanuka biteze 1722 miliyari bari bateguye mu mwaka uheze 1722 miliyari mugabo ubu ni 1326 miliyari. Byumvikana ko nazo nyene ifashanyo zagabanutse ku rugero rwa 400 miliyoni. Turiko rero turavuga tuti kugira amabwirizwa ategura amafaranga leta ikoresha kugira nka mu Burundi tubone akarusho. Hari ibibazo bitegeza kuzarabira bava mu nzira n'ikibazo c'amadovize. Amadovize hatabaye itunganywa ryayo rishasha nukuvuga ingene ayari mu bubiko aje arijere ayo yabonetse raporo ya berbe kubona ati none statistique y'ama importation aja ku madovize yo muri banque centrale ingana gute, mbega structure y'ibintu vyabaye importé na devise de la banque centrale ingana gute par rapport au marché parallèle, kuko abantu baramaze kumenyera mu bahaguka plus de 80% des importations passent par le marché parallèle. C'est un marché qui s'institue yamaze kuja ku gitoro nuko nyene baravuga ati igitoro mbega amadovize akoza kuri igitoro angana gute par rapport ya yandi logistique ubushobozi bw'abantu binjiza igitoro batowe gute je ni bibazo kudi marché mbega igitoro kiro kiradandaza ko ubiritira bagiye ku isoko yindi kandi bari obije kuyijako mu gihe umaze ameza indwi zibiri igitoro ku mastation ataki hari abantu biruka ubwo butunzi bw'igihugu buzamuka gute abantu bataja ku mirimo ku mashuri ngira n'isuku n'abatora isuku bakoresha igitoro yamaze utori yabuze imyanda igwira mu ntuze igwira mu mazu c'est l'hygiène. Imodoka zari turasanga zabuze igitoro ugasanga ku masazo hose ubuze n'ibiri ko barakwa ama service urumva yo kuvuga rero langaje yo kuvuga ngo igitoro gikeneye abibujumbura gusa amadovize akeneye abibujumbura gusa ntake waruguru nta wahari yanyi cenda juru nta yakeneye hari yarangaje zitarize none waruguru ntiyunguruza umuntu wo mucankuzo ntiyunguruza umunyagihugu mu cankuzo ntiyivuza ngo yagiye kwa muganga imiti ntayigura samadovize ayigura umuntu wo mu cankuzo izi mpuzu abantu bambara za friperi ntiziva hanze ntiziva mu madovize amadolari kugira yambara aheje kurima imodoka iza kumutwarira wa mwimbo ngo ije kuwushora mu bisagara ndeza bikorera ito ndeza mwikoresha nibaza yuko ubuzima niho buhagaze ahubwo habwo leta ari kwekura ingene izi marché souterrain parallèle zigenda zihagarara. Twebwe rero twibaza yuko izi nteguro zitindiza zirashaka ku kintu kigaragara kiboneka. Hari inkingi zitanu tumaze kugarukako zica zigira ico bita pentagone. Pentagone ijya yahari yanyu murazi ko hari hexagone impande zitandatu haro n'isi impande n'ipiri nico bita amapiri atanu afatanye imwe itarimwo bidakunda no mu bihugu byose kugira bishoboke bazikorera kuko ari zitanu imwe utayikoreye ko ukayikuramwo nta kigenda. Niho dushobora kuza tuti organisme y'umuntu igizwe n'ibihimba byinshi, estoma yonyene byase uracikana, umutima wase umuntu aracikana, igitigu cyase umuntu aracikana, amara yase umuntu aracikana. Urumva no kuvuga ko ari so les éléments du système ziri hamwe. Izo nkingi zitandukanye tuzigaragara ko ubwa mbere hariho inkingi ya mbere nico bita stabilité politique. Stabilité politique mu gihugu ibuze ibindi byose biriko biragenda. Bavyire stabilité politique hariho les élections, ibi vy'ama liberté, la réconciliation, la cohésion, ibi birafise ingaruka ku butunzi bw'igihugu uravye uburemere y'igihugu kirimwe injyane zidahera bigira mu butunzi.
no mu bihugu bikomeye harabibona habaye ini crise politique gato cyaka bingorane uzobona ico bitare marché boursier ziriko zirahungabana sizi ko murabibona urashobora kumva bamva ati inigerigira yekati Trump yavuze gutya petroli hano ukazobona marché boursier kirahungabana barazi ko biririye. Inkingi ya kabiri nibi by'igiturire la lutte contre la corruption utayikoreyeko transparence budgetaire ibi by'amasoko none amafaranga leta ikoresha azogira akamaro gute amasoko ya leta karamaze kuba enrichissement illicite udakontrola ukunyonyeza udakontrola amafaranga ya leta yobizogira akaye kamaro. Inkingi ya gatatu ico twita reforme macroeconomique tugumye muri ibi bintu vya politike y'amakora atangwa gutya ugasanga bibuza abantu gukora politike monétaire ibi by'amadovize usanga avunjwa kubiri aronka bamwe ukaja cyo bita yindi kuri environnement des affaires ibi by'ama infrastructure protection juridique ubutungane ngene uprotege concurrence ngene abantu bahayanwa accès à la propriété gukingirwa respect des contrats ibyo ni ibintu kuzana imitahe ikube ntushobora kuzoteza imbere igihugu atamitahe nka mu Burundi atamitahe mva makungu iri kiraza yaba privé twaraye twumvise ngo bagwiza tungo muri Qatar ngo baba bagiye kuza je noko mamashi noko mamashi mugabo rero kumwe turaza kubigaruka kubamenye yuko abagwiza tuba nk'abajya baje haba hakenewe ivyo bintu nyene turiko turavuga baraza bakubwira tuti turashaka kwinjiza amafaranga na gutya mugabo biragusaba rigueur discipline ubutungane bwawe umeze gute abantu baraja muri concurrence bigaragara byayo turi accès à la propriété ntubihinduka mu makontra ntabo muri leta ntabanshiramo ntabaki bya bindi ni ibintu byinshi rero kumwe turaza kubishikako ukuravye ibintu byagiye biranka bavuga mwe za zone économique spéciale ngo abantu baraje kuyubaka yosoko ya Bujumbura hajya hahora FFB muri bukeje bundi abantu beza kuza ngo bagira ngo bagira ubutare ngo bazane ngo amamiliyaridi n'amamiliyaridi mugasanga byagize amazima yo ntibigume mu mpapuro rero ni ibintu tugiye gukurikirira hafi bijya n'ibyo bishaka gutangura kuzamura bishigikira imigambi leta iri kirashira mu ngiro muri izi nteguro kuko budget y'u Burundi yonyene ni ntishobora gukora Burundi mu kaga burimo tutibagerera cooperation ni ibi byo gukorana n'ibindi bihugu n'amashirahamwe za banki mondiale za Union Européenne n'izindi za BAD. Uburundi ni bushobora kubaka barage ndabivuga ntushobora kubaka barage zikomeye ata cooperation irimo wowe uri kurahenda abantu ngo uzokuri barabara imakamba ngurishikane ngo mu Kirundo urishamo kaburimbi ata cooperation irimo ntibishoboka n'imiburiburi ibari inkingi ya kabiri nayo nyene ni partenariat public privé haba hageze tuvuge bahageze kuri intambwe yo kwizegwa cyane hagumugwiza tugaza kubaka igikorwa remezo azi neza yuko abahera azoyisubiza kuko abo bagwiza tumwa baza simfashanyo abaje kuguterekako baraje kandi barakeneye inyungu surukundo rogwa cyane baje kugira imitahe yabo yunguki barayiraba rero yicije gukora ingene izokingirwa ingene abategetsi bazovyifatamwo kugira ntibayijane muri riski ibyo rero niko kamo duteye ni opportunity abarundi baba ariko baracaho kugira bashobore kogorora nk'abandi mu gihe imitahe ije gusahiriza iyo aribuze iyi cooperation na mugana ubundi cooperation tukatuti none ni gute amafaranga bahereza igihugu ananirana gukoresha ugasanga hakoreshwe 10%, 20%. Ibyo tuzoivamo ryari aho n'amafaranga baguteretse imbere akunanira tuzoivamo ryari nk'abantu bo muri leta mu nzego za leta nk'umurundi akuva yuko
haronka ibanki y'isi yose yabahaye amahera y'amaproje aza kubakura mu bukene, wewe akakurera gukoresha. Mu watu usanga wambaye karavati uriko uratembera ngwe uriko uratwara amaproje cyangwa uriko uragira gute, ibintu yavyifashe gutyo. Aha n'ingene itegeza guhinduka. Taux d'absorption. Ibyo byose bera kuri ya incapacité institutionnelle. Uko bijya by'ibiturire, uko bimeze, en fin de compte biza gutuma akanovera efficacité na efficience ya administration itakara. Or administration y'Uburundi igumye uko imeze ubu, naho tworaramwo nta terambere rishoboka, nta reforme ishoboka. Administration kimeze gutya mu bushobozi no mu vyumviro, ico bita capacité et mentalité, bikimeze uku nukuri ntibishoboka. Tumaze kubona amaka abantu bakomakomeye ba directeur abashikiranganje usanga baburijemwe amaproje kubera atanyungu bayabonyemwe, amaproje agasubira inyuma. Ucubona ko mu Burundi tugifise ikibazo, nitwokwirwa turabadondagura amazina mugabo namaka tufise menshi. Ngwi projet twawe na naka je ndayiburiza, ngwi projet mutayinzaniye ngo je abarije ngira ibi, aho turahagwaye. Iryo dugaro y'ibiciro rero n'ubudiriza gukirira muri ivyo nyene, kuko ya matax ari mu yaduze ibiciro, idovize rizimvye iri mu biduze igiciro, amafaranga avuye muri berbe muri ekonomi ari mu biduze igiciro, corruption na administration ya speculation iri mu duze ibiciro. Murabizi iyo abantu bo mu ntwara nibo badandaza ari bagira gute speculation, ugasanga no kubishira mu ngiro biranse, na wa mwimbo muke uba kubera justement capacité de production ari ntoyi. Ivyo none bifatanye umva bya biciro byera kuduga gute, amataxe yongera kubidandaza, sivyo? Amataxe yongera kubidandaza bica biduga, bashize ku telefone ku mayinite ico bashira ko cose ari TV canke n'igiki, umudandaza aza kwishira ku mu consommateur final. Cyo ni cyambere. Ica kabiri, iryo devise ribananje ritagaciro, bagiye kwemporta ku isoko mpuzamakungu, ikibaye inflation importe bitegeza kusiportwa n'umudandaza. Ubu butunzi bagwiza buciye ku mafaranga banyanyagiza mu bantu, ivya masse monétaire. Kandi iyo masse monétaire agena ukagira ivyigwa ko mbega iyi masse monétaire iprofita abande yoyo, ega n'umugwi w'abantu. La masse monétaire profite umugwi abantu bamwe canke iki, kubera ibintu by'amasubvention ariko baratanga amariyo bayoriyana, ni ibintu abantu kubera peut-être batafise ubuhinga muri ivyo batabana mbwa twe twatubibona ngene amasubvention yatanzwe nayo mafaranga ngene yongereye bice biduza igiciro, kuko amahera agwira mu bana atari karagwiza umwe atakiriko kirako. Igiturire murabibona biri mu bica biduza ibiciro, amahera yakwa police y'abadministration guspekira abantu, ni phénomène ikomeye cyane. Ugatushiramwo ni intuze rero na kundi transport, igitoro kibuze, umuntu agukurira ibidandazwa mu Kirundo ku litiro y'ibihumbi 30 20 ku mazutu, uko abizanye niko abikugurisha. Le coût du transport iri mu bintu vya mbere vyongereza ibiciro mu gihugu. Mu commerce intérieur ni production rono deja twarigeze kwa turi mu nama ba industrie baravuga bati kubera ibyo umuyaga nkuba twahoramo les industries travaillent à 60% de capacité, 60% de capacité. Yimya vibura ikibibyi byugasanga nibiki ibiciro by'ibiribwa bikaduga ku rugero rudasanzwe. Twibaza rero yuko izo nkingo twazivuze urabona nizo zifatanye n'iriduga ry'ibiciro, nizo zifatanye n'ingene ibintu byose biba byanse kugera neza mu gihugu. Hama ushiranganje bika ca Reta rero bugaca busabwa gukomeza umuco mu gukoresha amafaranga ya Reta, amaraporo agasohoka, tukabusaba nabwo yuko ibi bya budget programme byokomera muga bigakoreshwa
bigakora kujya les standard n'ahandi zimeze kuko budget programme inafite ama standard haba ama ordinateur ngene ibintu bigenda apana byo kuyiyembereza ko kandi mu mategeko no muri pratique atacahindutse. Harabaye icegeranyo PFA cerekana aho leta igwaye mu gukoresha amafaranga. Dusubiye gusaba ko ico cegeranyo ibyakivuyemo vyofatigwako mu guhindura ibintu. Hariho igitabo kiriko kirategurwa twarakibonye ca gestion ca stratégie de réforme de gestion des finances publiques, dusaba yuko hojamwo ivyo bintu byose bituma gukoresha amafaranga ya leta. Nk'ipifa yaragarutse ku bintu byinshi, igaruka ku ma projet atigwa neza ubushobozi buke bw'ama projet, ikagaruka ku ma projet usanga atari muri budget, amahera gatozwa, ama projet agakorwa mbwa bataha namwe ubona traceability. Ivyo ni ibintu rero bya bituma gukura mu muco ubona yuko bitari ikirenga. Tukatwifuza rero ko ivyo bintu ibi bituhetwa byofatigwa kugira izi ntumbero z'amafaranga leta ikoresha ntitugume tuza ero ngo tugaruke mu mwaka uza ngo tugaruke ngo leta abantu bagatigita inama nshinga amateka ukayibona none umurundi nawe igihinduka n'igiki muri politiki mu buzima bwiwe bwa misi yose umurundi asanzwe hahinduka iki? Mugabo urasanga ku mwaka itaxi yagiye rodovance ivuye kuri 10 million igiye ku miliyoni 30 igiye kuri 50. None hahinduka iki? Urumva rero twibaza yuko uko tuzoguma tubivuga cyane dusubira n'abandi batera kamo nabo bahinga bava hanze bakaza baraza gufasha ari abarundi, twibaza yuko ngira abantu bazoheba bikubita gashi kuko bibandanije gutya inzira turimwo si nziza. Dutegereza kuco kugira ico bita collectif routine tugafata intumbero nshasha.